Sinzi gushira ibyo ndahana adakwiriye kujibyondo. Muga ako yagufasha karakugurira amavuta bazi. Ko nazi umusheri wawe umurosu. Ndabizi ko cyutenge banga zawe zose umusheri wawe umurosu wakugurira amavuta yarinde. Konzigira misi wagumu umota. Ntihari yakini. Wapi ntihari yakini? Yakini amenzi ko zikumu misi n'amazi. Wakoze amezi anga habiri. Nani demo kushunga kumni donc ukundi bakore uri kwa padiri imase barabajije nene natu narafashe byara ida tandukashanyara kwiga gusa ntiwidoke ndetse no kwidoga kwera amafaranga yago watwere bya musheri wawe muri kumwe wamukundi nico ikintu wamukundi kintu kimwe wamukundi cyangwa ibindi ufse bangahe ujya nyene rero ibintu bibiri wamukundi ibintu bibiri wamukundi Premier manera mukunda mbisizemo kumukunda bose maratekereje ni bengi najua ni bengi sio bengi muvuge rero muvuge kube mu mutima oya ingene hari ushaka kumuvuga atararamedi hari hose ndamukunda cyane ndiko mirinda numvise kari yakivyuka numvise kari yakivyuka nasonye simesi ya numvise kari yakivyuka mubwira akajambo kamwe Oh yes, abakunzi ba Sten TV worldwide, this is Sten promoter again on the mic of behind the camera ni promise cameraman ngo dusanzwe tubikorana numwe mu cameraman bubashwe cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi abikora neza nkuko mubibona nimwe mateka zishobora kuyivugira ahubwo mwebwe murashobora kudufasha bwira mushobore kuyivugira Sten promoter no munsi yagarutse azananye n'ibintu ndibaza mutari musanzwe mumenyereye kuri no TV yacu aho ino TV yacu kuvitanguye ari abakobwa bake bagiye bayiboneka ko uno munsi twashoboye kubazanira umukobwa mwiza cyane mwemwe nyene mukamubona nibaza muraza gusega ni nimero muraza gusaba ni nimero reka tumuhe umwanya kwanza kuri Sten TV worldwide kugira ashobore kugira ico avuze anabaramutse kwanza imbere yuko tugira ico tuganiyeko ni Sten promoter on the mic nkuko mwama mubibona behind the camera kabari promise ya MILLY FIFI neza kusa neza cyane no Fisudusoni niko namabasha Fisudusoni niko wama niyo kamera yawe ya MILLY turamukiriza abakunzi bari kwaradukurikirana uwo mwanya kuri Sten TV worldwide mbere yuko dutangura ikiganiro cyacu bakunzi ba mbe bayitaguye Sten TV worldwide naona tawjifanyia vya kwako sasa bakunzi ba Sten TV worldwide ndabaramukije cyane batwara muri Kurdiswahili iryo zina ryagoye cyane bakunzi ba Sten TV mwana yanje n'indi worldwide kandi usanga uri kuri kaminuza muga worldwide ugasanga ndabaramukije cyane muri kumwe na MILLY FIFI ya MILLY ninde kubatamuzi MILLY ni giki kubatamuzi MILLY ni journaliste mukini video ndanaririmba ariko indirimbo ntiziraje habona iyi privé tutarashobora kumenya shobora kudukishiriza ko muri no mwanya kugira abo abariko baradukurikirana bashobore kumenya koko ari kumwe n'umuririmbyi kazi mu Burundi kandi mwiza cyane akapera gatoyi gusa 0 seconde indirimbo ushaka ko nabusanga nibaraguje nka rimwe indirimbo yiwawe iri muri studio ntizipayo ndirimbe yanje oya ndirimba yo day basi nayotsi mugiye uririmba basi yukunda cyane mvugi iyo nkunda kubona kuri stati zawe yego mvuge ya jokes nshasha wapije ne kudiraga ne gutongoza uri kuratongoza nde ndamuvuga uko ndakwishije muvuge wenyine sindamuvuge avuga ngo ndamenye ibanga oya na kimwe nimba umuzi muvuge none ntariho ayo mugabo naramurose cyo ndimba kumutongoza none basi muririmbire ka Yorodei basi Yorode nayo nzi na producer nayo nzi nayo nzi vugi uzi basi soro basi iyo indirimbo nakubonye wapi nayo nzi nayo nzi uri mu video wayo ngo ntayo nzi nari nabivuyemwo
abinsubizamwo naco mvuze ntabindi. Yes, turi kumwe na Milly umupromotrice dufise ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, n'umuririmbyi kazi n'umupromotrice n'umu queen video, ni byose ni tute mu jambo rimwe, niko nshobora kumuvuga. Promotrice nice kinyamakuru ubu usanzwe ukorera ko mu gihe kora tukubona kuri YAKINI TV Burundi mugubu tutakihakubona. Burya iyo umuntu amaze kuja ku banke ja ku TV online nubwo bidashishikara bigenda neza umuntu agenda yagura karere. Ubu sinyiri kuri YAKINI TV Burundi ariko nka samedi nk'uno munsi nzoba ndi kuri indi kibishasha JTV online. Yiwawe canke nayo wundi ni angaje yitwa gute tuwe turayimenya hakiri online JTV online. Impamvu yatumye uva kuri YAKINI TV ni ya turashobora kuyimenya canke iri private? Basha just ndakabati impamvu yatumye mva kuri YAKINI TV Burundi nitwahembwa. Mwahembwa? Ni na cameraman ndiwaze bivuga nuko nyene yagumye ariko ari twabandi nitwahembwa. Ari yo kubera iki cameraman wo? Pase class. Je ko ndabizi nuko yamwagirije ko yamumeneye ntuzenya ordinateur portable nivyo yamubeshe ko sivyo. Nivyo yamubeshe ko sivyo. We ntiwabibona aho ko yameneye? Nako nari kuvuga nawe ko yameneye yego yaramubeshe umba pasi wabo ni makaba. Nanje ndi umuntu ndi toto town urabizi. Toto town nturi umunyuka n'abandi. Umunyuka donc urumva yagumye amubwira ngo muriri mashini yiyo. Nizere ko ari impamvu yabakiri kuri YAKINI TV sinwe baravuye nawe. Niyo mpamvu usanga yaragusotse kugira uveyo. Nyina bandanye ndi umuntu ufite ubwenge bw'iwanje. Erega ashobora kugusoka uraza abahungu bafite ubwenge gusumba. Igihe nagaho igihe nasezera YAKINI TV Burundi twaturi batatu. Jewe boss na pasi. Yego. None nyene ko YAKINI TV ngerageje kumubaza ibintu by'iwanyu kuko urazi ndi mubashoboye kurangira kijya kibanza kirishobore kwashika. Ndiko ndamubaza ingene conflit yo bihari hagati yawe na nyene kugira mushike no kuntu mbere yo kuvuga ati turavanyeko kumenga ivyo umbwira biri tofauti n'ivyo nyene yambwiye. Niko ntegeza kugenda ariko nizo ko atamukozi ukora ntahembwe. Kuko nyine just studio mayicaye ko yaba ku munsi abana atamafaranga ashobora kwinjiza uwo muharazi yaba yaragahebye. Nyene kambwira yuko mutakora na pasi ngerageje kumubaza pasi bwa cameraman nyene mwari musanzwe mukorana. None nyene akambwira yuko umba byashi mwarakora nyene mvuga ko mwakora mugi biganiro ntivyabone. Ninda kubaza abantu batatu twabeshera umuntu umwe. Aswara CHERIE mugaravugisha kuri ko tutahembwa. Iyo niyo mpamvu yonyene. Yego. Kumenga ari izindi mpamvu zatumye bosi wawe ashobora kubafuhira bigatuma wewe uko ubivuga siko nyene yabimbwiye. Meze gute? Nyene yambwiye yuko hari indi mpamvu yatumye agufuhira wewe amaze kugufuhira rero ucu kazwa n'agashavu ucu havaye iyo mpamvu ndayivuga. Amfuhira gute ivuge? Ndayivuge. Ngo wewe wagiye gukora ikiganiro ha gukora ivyagutwaye ugaciye abona amafoto umwagiye gukorana ibiganiro ngo muri kumwe mu cyumba. Iyo ni imwe mu mpamvu yashoboye kumbwira. Ni true or false? Obashi mukuri yakubesha kandi cyane. Ojondo umuntu nzo musaba ayo mafoto. Ego. Niya yampa. Abuhaye vraiment n'umushero ndi namusazi cyameba. Azoca guheba. Sivyo rero. Sivyo vraiment jendo umuntu ngiye ukazimba ngiye ukazi. Nibwo tuba tuzinanye. Franchement. Ndakuzi urigiranye n'umuntu. Nikomeze muzi. Je kukazi nibwo tuba dukundanye gute. Nibyo gusomana apa. Bandi kukazi. Nikomeze. Cyangwa ivyabaye behind y'akazi muhijije akazi. Bon, burya bavangu inkono mukankira apa. Biya nivyo gusaguza sino. Akazi nako uko bitegekanijwe. Sinovuga byose ariko ahari yihanura kuko normalement nta muntu aje kuri TV ngo amare twamwa. Achakumwe mahera. Asari karamara muka. Kasari karamara ko afite deni afite amutedade. None ari deni ari karari deni basi yaraririye none ari karari none yari kwishura icyo atari. Ntiyaririye kuko kubeshira mu mashini nakorokanye kwera abe mu nzu yawe sinitera ko. Yaramukorokanye mashine. Niwe yimeneye ubwiwe. Niwe yayimeneye. Yego je akina arabizi je ndi umuntu sinjye umuntu. Je sindi umuntu je ngo twadukundanye kuko riko sindakubwiza ukuri. Timani wewe urakunda Adele. Uradekona. Uradekunda ariko urakunda. Nawe hari ikindi kintu ngo
urakunda abahungu cyane Je n'abahungu urakunda abahungu cyane biri muri bimwe byatuma bimushavuza kuko ngo yari yaraguhakinze nyimba utacomenye amakinga gute aguhakinga telefone yawe ibyo bikoza byose yarayibona nubwo yahakinga telefone sibyo ni wanje kandi mubayingura ntarimo hano mu magenda muramuvuga nabi ngo nko ku matelefone ngo yakini biki nibiki usiri byinshi urumva icyo mwavugana nyene kuri telefone wawe nyene yarakimenye uko ibyo mwavugana wowe zakushikira nyene yabibona byamushikira byareba iyo ukora igare donc bavyemera byishimo n'abahungu bavuga ati twe turakunda abakobwa nawe nimba amwana bwisha ukuri kwa kamwana just bon hari abantu bibaza kugiye kubakorera ku ma TV online bace baza ko wagowe Jesu uko yakini maisha yapo kwa mili maisha yapo yakini ntumufate kwezi sikuvuga ngo niacha nga uri kwezi kose gusa yaragufasha amfasha gute ne kama ni Samire kama ni Desa Samire yarafise kama ni Desa Samire sizina kuseva mbiri jamanje sinzi gushira amashurwe ahantu adakwiriye ko kandi sinzi gushira ibyo ndahantu adakwiriye kujibyo muga ako yagufasha karakugurira amavuta bazi ko nazi umusheri wawo umurosu ndabizi ko ucyutwenge banga zawe zose umusheri wawo umurosu wakugurira amavuta yarinde konzigira misi wagumu umota ntiyari yakini wapi ntiyari yakini amezi ukwezi kumwe misi n'amazi wakoze amezi anga habiri none demo kashunda kumwe donc ukundi bakore uri kwa padiri uri masere barabajije nene natu narafashe byara ida kandi twashanyara kwiga gusa ntiwidoke ndetse no kuduga kwera amafaranga yawe wapi kwera bya musheri wawe muri kumwe wamukundi nico ikintu wamukundi kintu kimwe wamukundi cyangwa ibintu ufise bangahe urya nyene rero ibintu bibiri wamukundi Premier manara mukunda byisizemo kumukunda bezima aratekereje icyo cyo ari hamwe yoramuka Sara ya Sara nina mukunda wasonga mwebye ndamuberande ni wanje ni wawe mbwira akajambo kamwe akumve European yose uko mubona turi kumwe na Miri umuntu afise ingabirano nyinshi twovuga cyane na cyane upromotrice uburirimbyi ubuki kuba uri umuririmbyi tukaba tutarumva indirimbo yawe nimwe ingorane yo biri hevye babiva kuki d'abord ndumunyeshuri abanyeshuri ni benshi mugaba baririmba cyo nicyo bicitwa ariko ndi umufinaliste sinzi ko arubitse ndi umwaka wa nyuma kandi ni umwaka ugoye cyane dushgira ama renforcement ya alendi asamedi numviye ku ishuri bivuze ko rero ikintu cyose umwana wacu je nkora ibintu byinshi ariko byose ndabifite umwanya nimba utarumva indirimbo zanje zirari kandi zanjye kandi nyinshi mbwa ntizirasohoka ariko ntizirasohoka gusa rero korabo iri mu ntameze asigaye idasohotse kuko twaje kuririmba hari n'indi ndiko ndategura n'umuririmbyi muri Agape Record na nyine muri Agape Record yitwa nde Lena Music Lena Music yeah ni muhungu n'umukobwa izina n'irya mbere ndaryumvise izina n'irya mbere afite indirimbo zingahe singe uretse ko abantu bataramenyekana ni benshi kandi baririmba neza kuba uri umuririmbyi ukajya mu Queen video nta kintu ubona cyo byohava bigutakariza canke ukabona umenga hari ahantu byo gukura bikagushyira ku rundi rwego utarukuye kujyako babwo biramfasha bigufasha gute bankunda mu Queen video Nubu ninagira indirimbo y'wanje nkashaka mu King video sinzere kugenda ya mahera so nimbona yakora service nka mu King video wawe ukamu fucking man nuzo kwanka kuza mu ndirimbo y'wanje azotegerezwa kuza nicyo kintu cyonyene wishimira ku Queen Queen bugenzi n'ikindi kintu aba Queen video baravuga ko amajambo menshi muri bica nk'ibiriya bamwe hari n'ababitinya kubijamwe bivanye n'ivyo bavugwa ko yuko usanga bajayo benshi baramaraya ngo ibiki n'ibiki uko bivuga n'ibyo canke la majorité n'ibyo biramaze kubako oya nibiramba kuko je kweri jipenjamo ibayi donc genre utari umuntu vuma yani ko na adabu sinshobora nibishobora kukorohera nivyo gute rero duha umuco ukuntu bishobora kuba byo kuri bajya bashobora erega hari haba kujya kwagitinga video indirimbo kanaka bikabagora kuyihangana we wihangana gute kugira ibishikira abandi we ntibigushikira
d'abord de na clip nja mu mwijoro ikintu cya mbere kwanza cya bifite ingorane zose ntushobora kuja muri mwijoro se haba mabi gusa no kumutagara haba kenshi mwijoro birakwega intutse nikwegi siri bandanya kenshi mwijoro usanga ari bitwa bwinshi kuko n'udufate uwo muririmbyi avuze ati ndafatira amashambi nabyo kumera ko irara ntara abadanseri usanga gusa abakobwa benshi baba bakunda video vuba bavuze ngo usanga ari indaya benshi nibyo benshi basi 90% nibyo aho 2% barababeshe wewe waciye utombora ukigwa muri Dempos kuko je mvuga ko je manja makipe make kandi sibo ntabira kandongo nkira kabyisha ariko bivanye na amanuze nye basi nyine nkavuga ati hari umuntu uraho kavuga ati sha ujya kwe sinjo abameze gute nawe kugira n'abandi bazomutiye neza manu umuntu mubi baramuvuga abastare bose hoho uvuga ko umuntu mubi bamuvuga abastare bose bavuga kuri ivyo bavuga kuri ivyo upfa kumva ko uri umustare gusa nta yindi sifu ufise nyine wewe ucumubona gute ucumumenya gute siprongo tumamenya gute ariko burya ikiganiro c'umuntu nico kiba kiri mu ngeso ziwe ikiganiro c'umuntu ushaka kumbwira ngo tuja muri clip video ngo none ngo ntuzi ko batakuvuga abakuvuga rero kujya bakuvuga ni kuri mbiriza kwanza je ndakunda abantu bamvuga nabi ndabakunda kandi ndabasengera cyane nawe uvuze ati kujya baba bakuvuga ni kuburi oya just kondi kweli kuko abakunda video benshi bagisanga afise comportement mbi n'ugisanga bipangiye yego ngo uba kwa mama wawe papa wanje kandi ndakunda cyane abyeyi banje bamaze kukubona ubwa mbere mu ndirimbo kanaka baramaze kukubona ubwa mbere ijambo rya mbere umuvyeyi yakubwiye wewe nka Miri yabaye ijya gukoze ku mutima ko ndazi ntashobora kwicara ngo ahore amaze kutubona muri yarabaye tone cyane kwanza cyo ijya mbere mbonye ndi mu kiganiro muri Black TV bari banumye ko hama arambwira ibintu byusigaye jamwe ko twebwe abenshi bamaba ngo bagenda mu video ngo ngaba bakenye byasibyo nikubikunda tu kuko nkaje niravye ko karoro muye nacombuze nacombuze amayera hari adukwiye vraiment arahari kuko no kwideplacer sishobora kugenda kushina makuru gusa ni hamwe nyene wasanzwe ni hamwe nyene nabise nagisanze dutoborera iryo jambo rero papa yamaze arambwira ko ryose mu byo bijamwe abantu bafise ingeso mbi jeje bona namubwiye ati nzogerageza kubiheba ariko byaranse kumvamo mama wawe nawe nyinare arugurutse mu mutwe arugurutse mu mutwe yesi twayaze byinshi twavuze kuri byinshi aho twavuze ku kazi ka promotrice turavuga ku kazi ka queen video turavuga ku kazi ka buririmbyi ikintu kimwe twaba twibagiye mu kiganiro cyacu wifuza ko cyojamwe ni nk'iki Ndabona nzi mubaza umusheri wanje zinagiye nibyo narinzi nibyo naniteze kuvuga bitubwire rero umusheri wawe zinagiwe ninde wamaze kuvyibagiye na mpamvu yo kubimenya ko njye nakwikije nicyo gituma tukubaza icyo urari wifuza ko cyoja muri kino kiganiro cyacu twabona twagisinze warivuze izina ry'umusheri wanje bitubwire rero no mwana ninde hawezi ni bengi najua ni bengi muvuge rero muvuge kube mu mutima oya ingoni hayi ushaka kumuvuga akararamete franchement rero ushaka kumuvuga uno musimi akararamete ataburundi munaza kundraga sunamusifia kumusifia wewe umuntu akoresha ego naho nobura ariko ndamukunda cyane uramukunda naho nikindi kintu manye inakuwa problem ubutumwa butoyi kuri nye hari hose ndamukunda cyane ndiko Miri ndamukunda kari yakivyuka numvise kari yakivyuka nasonye simisi numvise kari yakivyuka mubwira akajambo kamwe akaye ko ntagafata ngene bajuge ufungure neza burige neza peti
Yes, kuri micro mwari kumwe na Sten promoter nkuko mwama mubibona nkuko musanzwe bimenyereye ni news nshasha twe tubazaniye uko mwatubonye ndibaza siko mwari mutumenyereye muga byabaye ngombwa yuko tubikora kuno kugira dushobore kubaha ibintu biri ku mwanya hari ibindi musanzwe mutumenyereye ko muga bidusaba umwanya ukwiye dusaba kuyipanga bidusaba ibintu abiriya muga twashimye kubikora uko kugira dushobore kubaha ino news. Busa neza kuri micro yuko mwari kumwe na Sten promoter mukore subscribe kuri channel yacu ya Sten TV Worldwide mukudushigikira kugira natwe tubandanye dushininga kuko turarembye comment share like subscribe nivyo bintu byonyene tubasaba nivyo bintu byonyene bikenewe n'impanuro zanyu nimba hari kosa dukora kugira turabukuntu korerekebisha bive mu nzira umwaka mushasha tutangurane n'ibintu bishasha turabakunda cyane.